Icyubahiro none guteka guhagarara imbere yanyu mwebwe Imana yubashe kabaye ijambo rya mbere mu gihugu mu mpande zose muri byose no muri hose ngahagarara n'imbere y'abo musangiye kurongora leta mvyeyi leta nkozi leta nsenzi nongeye kunama imbere yanyu nongeye kugaragaza ko ndabakunda kandi ndabubashe sabe ishengero ryose tubakomera amashi iyo ngiriwe ubuntu ngahagarara hano nama imbere ko ngira icyo mvuga sunza agatima impembera nagiriwe n'ubuntu nkunda sindundi yavuze ngo arakunda gushishoza ngwiye akantu kamuciye mu jisho ntigera agenda atakaravye ngo naho ko bakabi bavuma sigara liga ya hanyuma ngo yakaravye nanje yakantu kanciye mu jisho nama nakaravye kugira ngo kagende karanyigisha ko nasanze ibintu byose byo musi y'izuba birigisha iyo ngeze hano mu Nongoro ngaca marura imyaka maze y'amavuka ndakwije imyaka 54 mu majambo magufi reka nzange nze nkuvuga muri magufi ibingize icambere ndakunda Imana kuko Imana ari umuremyi wanje niyo byongora bigashangatirigana ko byo nama gacumura ari mwisi ushobora gucumura ubizi nk'uko patiri yavuze gatuma n'ibigirangana nk'ushobora gusanga gacuma tane ibigirangana birimwo patiri arantunganiye abari hano ro masomwe ijambo ry'Imana rivuga n'igitabisho kivuga rero naho ntera umutima wanje urakunda Imana ikigira kabiri mu bingize ndakunda igihugu c'amavukiro yanje niyo njyamye numva nashobora gukubita urugwego ntege ku rugwego kurundi narasengera igihugu c'amavukiro yanje narakibonye mu mugisha naho abandi ko muri batabona nka jewe ariko nagenda gusaba nawe ubone nkanje kugira igihugu n'umugisha narakibonye mu mugisha cyangwa ndakunda indongozi zanje kandi sinzobideha ndemeza neza yuko kuba munsi y'uburongozi no kugira amahirwe yo kuramba abarundi bajyano bava ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera buryo urugo rutagira mu murongozi cyangwa rutagira umurongozi nta gihugu kibakirimo niyo mpamvu kubona indongozi imbere yanje bimesha umugisha kandi umutima wanje uranezerwa cyane ikigira kandi kingize ndakunda uyu mugambi ndabivuga kandi abahanga basabyumva ndawukunda kuko arico nawubonyemo jewe simva gukundira ikintu umuntu gusa kubera gukunda burya ibigomba guma ndamaze kubirengana nkubwiye ngo ndagukunda naho uzora umugabo uzumenye ko ndagukunda ko nakwitegereje ntabona ko ubereye ijisho n'icyo ndagukunda ikintu kimwe kikubwiye rero uyu mugambwe nawubonyemo ikintu gihambaye cyane kandi umbwire wo mwegeranye ubiye ngo uyu mugambwe uri mu gihambaye cyane ari gihe bishobora gushika birashobora gushaka kubera ko mwebwe musanzwe muri uyu mugambwe nyene iyo uniforme wamuyambaye byose wamuvyambaye aha muri ingoro uragenda uko winjira ugasohoka uko ubyumva ukumva umenga nta kamaro kuba muri ino ngoro kandi ukumva umenga nta kamaro kuba muri mugambwe ariko nagomba ndaguhanura ijambo rya mbere ntukaba umuntu ukurikira ibintu utazi kikuja ugomba kwinjira mu kintu ubanza ugikurikirane neza umenye neza ndakikuvanahe kikujanahe mbe icyo kintu hagati ngo gifise amavarera yayo mbe ukirimo uzungukiki cyo kizunguka iki nawe ukirimo ni rimwe rero kenshi nkunda kuvuga ni jewe ndakunda kuvugisha ukuri kuko umugambwe nabonye imigambwe myinshi mu myaka 54 y'amavuka maze kandi sindigira mva muri kino gihugu narasabye Imana kuva muri 1993 ndabaza Imana ntinorega Imana mpundi Imana yambwiye ati ntuzuva uzoterama usenge byanga byakunda nzokurinda amagume yose yabaye ndi muri kino gihugu sinigeze ndenga umupaka gushika mu munsi ni kuvuga ngo baje nkuru za kino gisagara ndazizi zose kumutwe Imana ishimwe cyane kubw'ibyo rero nagoma mvuge ngo bise ibintu bitanu nagira nongere ndabibutse igihe neruka ngaho Imana yabimbwiye ngo nongere ndabibibutse kuko hari igihe bishobora gushika butari ngaho hari ibintu bitanu umuntu agira Satani ntamwihanganire kandi ibyo bintu ni byiza kubimenya mu buzima bwawe umenye ngo ibintu ndabifise Satani ntagahengwa zigerama ikintu cya mbere no kugira igihugu iyo ufise igihugu wabona batayimona ngo gukubita ku ntengo bakikwaki icyo ni ikintu gihamba yo kugira igihugu n'umugisha
uvuye mu gihugu cyo mwisi uzoruhukira mu gihugu cyo mwijuru nta yindi escale uzogira. Bivuga ngo utari mu Burundi uzoba wakoze uri muri mission, utari muri mission uzoba uri impunzi, utari impunzi naho uzoba wakoze mwijuru. Niho kirondera uzoba wahagaze muri ico gihe kugira ngo nibagusaba gukunda iyo ugiye kugikundisha abandi umenye impamvu uri kurabikora. Ntukabe mu gihugu cy'amavukiro umeze nk'umuyitranje kandi uri wanyu. Ico wemera cemere, ico uhakana gihakana. Kugira ngo mvuga yire ego na oya ngwitandukanye n'ibyo wamugwaniza. Icya kabiri no kugira ubuzima. Iyo umuntu afise ubuzima aba afise base y'ibikorwa byinshi cyane ashobora gukora kugira amagara n'umutahe. Icyo gituma Satani atemera ko umuntu akomera, wamusanga duteje ingwara z'uburyo bwinshi. Kandi ugiye kubaza abari ngaha muri twe Yesu ushobora gusanga mwese afise ingwara agwaye ko muri tari manifesta cyangwa imaze kwimanifesta mugarabona ko Satani agwanya amagara yiwe. No kuvuga ngo iyo tuko turasengera abantu ngo Imana baha amagara meza, ntuzibaze ngo tubarota tubona amagara meza arakenewe. Nicyo gituma hari umushikiranganje w'amagara y'abantu no mwigiro birazi ko ubwo umuntu ahari kugira ngo azezwe amagara y'abantu. Icya gatatu navuze ngo nagakiza. Iyo umuntu akijijwe biravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzomutsinda, ari ugwisi ntiruzomutsinda, ari ubwo mwijuru ntiruzomutsinda. Kuri muri Kristo Yesu uba uri protege. Mvuze muri Kristo Yesu sindavuga iby'idini, mvuze muri Kristo Yesu. Bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, ari ubw'uno munsi, ari ubw'ejo, ari n'ubw'ibihe bitazoshira. Kuko bari muri Kristo Yesu barakingiwe, bari vaccine, barafise impamvu bashobora kwigamba bakanezerwa. Icya kane navuze ngo iyo umuntu afise uburongozi, ni ukuvuga ngo uri muri lideri kanaka, muri departement kanaka, mu gihugu, ku rwego rw'igihugu cyangwa hariho hose, hari abadayimoni batemera ko ubwo burongozi bugumana. Wamusanga gosha droite abo wasteregeta byango barakwahoka ku gatebe bari bicaye ko bakamandagaza, usubira kwicara mu mwabo wahora kera. Abo rero n'ubwabera amaso ugasenga gusengera uburongozi rero birakenewe mu buzima bwa misi yose. N'igihe uzoba uryamye muhira ntuzuryame udasengeye uburongozi, kuko uburongozi ni bwiza, uburongozi buva mu ijuru. Biri muri bimwe ubukozi igikorwa nyaco. Icya gatanu twavuze ko kugira vision. Iyo umuntu afise vision kandi atwonga benshi baca babyumva, hari gihe usanga Imana guhaye iyo tara, iyo ngabirano yifise yo kugira vision, kajya mu kiyumvira ukumva ko kuba ku etaje nkuru, baje usanga ejo hari abandi bace baza gufata kopi kuri ya vision yawe, bashoboka na gwarundi nye waza kudepoza dossier ahantu ugiye kurondera ingene bagusinyira, usanga ari undi babyita marufuku yayi change kose mu gitondo mu kirundi mu giswahili ciza, ugasanga higeje kirakorera handi kandi wayiteguye. Ariko byose ntibyo gukineye kuko ufise vision, ubufise ubuzima mu biganza. Abanyafrika ikintu batunyaze gihambaye, baratunyaze vision. No mu barongozi baratunyaze vision. Iyo maze kugaragara nk'umuntu ukomeye ubona kure ushobora gukora ibihambaye, isi yose kwirukamo nk'umuyobe. Kubera iki? Baramaze kugira vision no kugira ubuzima. Haleluya. Icyatumye Yohana Umubatizi aja kwigisha ibya Yesu ashize amanga, ubwa mbere yarazi neza amamuko ya Yesu, yarazi impamvu Yesu ariho, kandi yarazi mission yatumye Kristo aba mu isi. Maze nisi mbwira abantu ugasanga mwibarabara hari dukuru twinshi cyane, tuvuga ngo bakozi b'Imana mwe barakenye, abandi bavuga ibinyoma, abandi bagira ntamvuga ni je numva norema mu mutima wawe. Asangwa mu ntumwa Yesu yahamagaye harimo Yuda, ariwe Yesu yasenga gusumba twese, ariwe yabona kure gusumba abandi bose. None mwishengero Yuda yobura gute, mu muganga Yuda yobura gute, muri societe Yuda yobura gute?